Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa muri politike aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abajenerali nka bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahagurukiye rimwe bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho perezida Evariste Ndayishimiye kuko ariko arabamaramaza ku rugero rutarigera rubaho. Perezida Evariste Ndayishimiye arafata ijambo abategetsi nka bose bakabura aho bakwirwa kubera amajambo ashikiriza ateye isoni kandi amajambo adafise ifatiro. Benshi bakavuga ko ibintu bivugwa na perezida Evariste Ndayishimiye n'umwana w'igitambambuga atabivuga, akaba ariyo mpamvu benshi mu bajenerali barakaye bakavuga ko byanze bikunze bagomba kwikuraho perezida Evariste Ndayishimiye. Ikibashabuza kurusha ibindi nuko perezida Evariste Ndayishimiye atemera guhanurwa kandi akaba ari umuntu utabwirwa utagirwa inama, byose nyine bikerekana ko abasuzuguye bagenzi be kandi aribo bamuhaye ikibanza gisumba ikindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba ari amakuru adushikira adahumuriza avuga ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko abajenerali nka bose barakaye. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru aho tuza kubabwira ku biriko biraba ndetse n'icyuka kibi kiri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gishobora no gutuma ubutegetsi bw'u Burundi busambuka umwanya uwo ari we wose. Turanababwira ku bibazo bitandukanye byagiye biba mu butegetsi bw'u Burundi cyane cyane mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD aho benshi bibaza ko igihugu gitwarirwa siho gitwarirwa, benshi bakavuga ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya kandi benshi bakemeza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bisobanuye ibyagiye biba mbere kuko hari umujeneral ukomeye cyane waduhaye intahe, ariko iyo ntahe irimwo ibintu biteye ubwoba kandi byerekana neza ko aho benshi bibaza ko igihugu gitwarirwa atariho gitwarirwa. Nabyo nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Aho benshi bibaza ko igihugu gitwarirwa siho gitwarirwa, iryo jambo ry'umutwe nk'uko twabibwiwe ngo byakunda kuvugwa na Hussein Rajabu ashaka guhumuriza ababa bahuye n'ibibazo batewe n'ubutegetsi bubi bwa Petero Nkurunziza, abaha n'icizere ko wabateye izo ngorane atariwe aza kuzibakuramwo kuko kubwiwe igihugu camye gifise abagabo bakoresha ijunja n'ijambo ryabo iyo bikenewe. Narwe mu ruganda rw'imbonesha kure yacu Shiramatsiko TV twahisemo kubasangiza izi ntahe turiko turahabwa n'abatandukanye kugira zifashe abarundi batari bake kumva kuva mu mwijima wa politike boye kwita umwanzi utariwe kandi ntibite umukunzi ubimbira icobo. Imvo y'igandagurwa ry'ababikira batatu bo ku iparuwasi ya Kamenge nk'uko isoko ryacu ryabitubwiye, ikigo c'ababikira cyo mu Kamenge coba cyari gifise ivuriro rikukira igihugu c'Ubutaliyano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, bakaba bitaho abatishoboye mu kubaronsa imiti, bikavugwa ko bavura neza nk'uko bagenzi babo babikora ku bitaro biri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Bivuye ku nteguro ya Petero Nkurunziza yo kuzokwitoza ikiringo ca gatatu, yarabona ko bishobora kutaza umworohera abanyagihugu bakabyiyamiriza bivuye inyuma na rirya yabona ko umugambi wo guhindura ibwiriza shingiro wagana ku musesa.
yabona kandi ko kugomora inzego z'umutekano ngo zirare mu banyagihugu bitazokoroha kuko bose batari abaja biwe, niko kwiga uko yotegura urwaruka rw'imbonerakure z'impumyi zihujwe no kwigishwa ibya gisirikare. N'ubundi harabaye intambamyi kuko imyimenyerezo aho yabera hose mu gihugu hagira abasemerera ko urwaruka ruriko rusukwa mu nteguro z'ubukozi bw'ikibi, niko kwiga uko iyo myimenyerezo yoja gukorerwa hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo aho benshi twamenye nka Kiriba Orders. Uwo mugambi ngo watanguye mu ntango z'umwaka wa 2014. Urwo rwaruka rukaba rwigishwa n'abagwanyi b'umuhari FDLR tuzi nk'interahamwe kuko bamwe mu bo mu nzego z'umutekano mu Burundi bari banse ico gikorwa. Interahamwe zari zahisemwo kuko zose zigisha uko bazokwica abantu bunyamaswa kandi atakinya. Amakuru avuga ko muri iyo myimenyerezo hari abagiye barakomereka bigasabwa kuvurwa. Umukuru w'ibiro bikuru by'iperereza w'ico gihe General Adolphe Nshimirimana yarasabye ko izo mbonerakure zovugwa hanyuma impapuro z'ishurizo zikazanwa mu Burundi kugira bya bitaro birihwe. Ngo amafaranga baraheraniwe amaze kuba umurengera ibyo bitaro byaranse gusubira kuvura abakomeretse, niho hatangura gukoreshwa iterabwoba. Ababikira baranana ahubwo batangura gutegura uko bashira muri raporo iyo ayo mafaranga yagiye ku miti bavujije zambonerakure. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bumaze kubibona uko bwaciye butegura umugambi wo kugandagura mu ntumbero yo kubazibya ibara riragwa mu kwezi kwa Nyakanga 2014. Integuro yo kwinjiza interahamwe mu Burundi. Ugukorana hagati y'ubutegetsi bwa Nkurunziza n'interahamwe byahavuye bifata uwundi murindi. Hajamwo imyumvikano yo kuziha inzira mu Burundi zigatera igihugu cy'u Rwanda. Niho byaba ngombwa ko urukurikirane rw'ayo makuru ruja ahabona kugira uwo mugambi mubisha uburizwemo. Isoko ryacu ryatubwiye riti hari umukozi w'iperereza yari umwizigirwa cane kwa Petero Nkurunziza, niwe yari yahawe igikorwa co gukurikirana ibya Kiriba Orders. Niwe yari afise uburenganzira wenyine bwo gufata amasanamu y'ibyariko birabera kugira abizanire sebuja arabe uko ibikorwa byifashe. Abandanya ati igihe kimwe Mutama yarantumye ibyo nja kumuzanira, ngeze aho yambwiye niho nabona imodoka irimwo wa mukozi w'iperereza ije aba ari we ampa bya bintu. Nk'uko muri systeme dukora ntibirekuwe kugira ibyo ubaza naho byoba ari ibiguteye amakenga. Aho niho natahuye ko wa muntu ari uwo muri systeme mu bo twita agent double. Yatubwiye ko ibyo bintu harimwo amashusho n'amasanamu y'ibyabereye muri Kiriba Orders. Uko byashikira Nkurunziza na Romeo byaramushikira. Ngo haciye haba inama ya systeme yiga aho cishwa amakuru ajanye n'urupfu rwa barya babikira n'icari cinyegeje inyuma yabyo kugira wa mugambi w'ubutegetsi buhebe. Ibihangange byari muri iyo nama byahurije ko ayo makuru acocishwa ku radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ariko bigakorwa mu buryo bitaboneka ko ayo makuru ayazananye muri CNDD-FDD. Nguko uko amakuru yashitse muri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Bob Rugurika yaramamaye ku bwa systeme. Ubwisoko ryacu ngo Romeo yamye yipfuza gusubirira mu ndumane iradiyo RPA ku kigoro yakoze bakiri ku rugamba mu kuyigirira iradiyo ironka amakuru utasanga ahandi. Ikindi naco ngo nuko harimwo abanyamakuru wasanga batakongatajwe n'amacakubiri y'ubwoko nk'ayo wasanga mu yandi maradiyo. Umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yaremeye ko we ubwiwe azotangaza ayo makuru. Systeme nayo imwemerera kumukingira kuko bari babizi ko Nkurunziza atazokwihangana. Inkuru y'ababikira RPA imaze kuyishira ahabona Nkurunziza yaciye ahaguruka ararahira ararengwa ko akeneye kumenya iyo uwo Bob Rugurika yakuye amakuru ko atahavuze bamugandagura kugira ntihagire usubira kuyubira kuri iyo dosiye. Amakuru amaze gushikira Hussein Rajabu aho yari mu mpimba aca abwira abari bazi iyo dosiye muri systeme ko kugira Bob Rugurika ntiyicwe bobanza bakareka agapfungwa kugira habanze higwe inzira ashobora
zo kumukingira no kwigizayo abo bose boja mu gikorwa co kumwica. Romeo yaciye asaba ko bomurungikira Bob Rugurika mu mpimba kugira babanze bayage, amusigurira ibiharuro n'imikenyuro y'ivyariko birategurwa, nawe amenya uko yifata ntahave asanga aguye mu mutego yaba na bariya. Bob Rugurika yasanze Romeo yamwiteguye ku mpimba, nk'uko yakunda kuvuga ko ibohero rya mpimba ari ibiro Nkurunziza yamuhaye byo guteguriramwo imikenyuro yo kumukura ku izosi ry'abarundi. Mu mpimba Bob yakiriwe n'abantu babiri ba Hussein Rajab nibo bamwakiriye, harimwo uwitwa Colonel Reme, uwo nguwo nyine niwe wamwakiriye, ndetse n'uwundi wari witwa Ribakare nawe nyine yaramwakiriye. Amaze gusigurirwa uko ibintu byifashe, ngo haciye hategurwa uko Bob Rugurika ajanwa mu ibohero rikuru rya Muramvya. Imvo ngo kwari ukugira ntihagire amakuru amenyekana ko yoba azinanye na Romeo. Ikindi ngo mu ibohero ry'Imuramvya hariyo abajejwe umutekano ba systeme benshi, ku buryo hari hizewe ko ataco azoba. Isoko ryacu riti hamaze kwigwa ibyerekeye umutekano wa Bob amaze gusubizwa umwidegembyo, systeme yarateguye abahoze ku rugamba demobilize baja gukora ihimiriza mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura, Rirare, Muramvya n'igice ca Kayanza, kugira bazosidukane n'iyonka baje kwakira Bob Rugurika nko kwerekana Nkurunziza ko atsinzwe. Yavuze ati systeme yo ishaka gukora ikintu ikicisha mu nzira zifise ishusho atari uwari we wese apfa kumenya ko ari abari mu butegetsi babikoze. Ngo nk'iyo hari umuntu azwi bashaka kurekuza ava mu ibohero, barafise inzira babicishamwo bikabanza bigasamirana mu binyamakuru n'amashirahamwe mpuzamakungu, kugira abo muri systeme begereye umukuru w'igihugu bamutere ubwoba bisunze igitsure c'amakungu abone kurekura uwo muntu, canke ngo bigacishwa mu nzira y'uko umuntu arembye cane bisabwa ko aja kwivuriza hanze y'igihugu, gutyo abo muri systeme bagaca bareka umukuru w'igihugu ko uwo muntu asohotse igihugu atazosubira uko kugorana nk'uko yoba ari aha mu gihugu. Ngo nayo ahandi ho uwari azi Nkurunziza nta makungu yari kumuremerera ngo arekure abacanke bariya. Ngo ikimenyemenye amakungu ntaco atakoze kugira ahebe ikiringo ca gatatu, ariko byaranse kuko systeme yo yari ifise ibindi biharuro. Hamaze gufatwa ingingo ko Bob asohoka, abanyagihugu barateguwe niho yasohoka, asanga yamaze kuba icamamare, ikintu catangaje benshi cane. Ngo Romeo yavuze ko kwari ukumuha agashimwe ku kuba yaremeye kwakira idosiye y'abarya babikira iremereye nka kurya, kandi azi ko ishobora kumuhitana, ariko akemera kugirira icizere systeme kandi atazi aho igeze. Ngo Bob Rugurika amaze kubona ibitangaza systeme ishoboye ko by'ukuri aho benshi bibaza ko igihugu gitwarirwa atariho gitwarirwa, yarashatse gutanga umuco ku byo yabonye muri ubwo rugendo rwiwe rwo gucishwa mu ibohero. Avuga ko atari afunzwe ahubwo yariko ariga. Mu ntahe yiwe ku radio RPA amaze gusohoka ibohero, Bob yaravuze ko bwa bundi Hussein Rajab ari umugabo, kuko ngo ukuntu yamwakiriye mu ibohero rya mpimba yasa n'uwuzi ko aza kujanwayo, kuko yasanze ngo bateguye ibyankenerwa byose. Ngo Romeo yahavuye asaba Bob ko yoreka gushira hanze amabanga y'uko systeme ikora, kugira abansi bayo ntibahave bamugirira nabi. Abo bansi nabo nk'uko amakuru adushikira bivuga ngo ni bamwe mu banyamacakubiri biyitirira ubwoko bw'abatutsi babajwe no kumva Bob atabarwa na systeme irimwo abo muri CNDD-FDD. Bamwe muri abo ngo baranditse mu kinyamakuru cabo Iwacu bavuga bati ntituri Bob Rugurika canke ntituri kumwe na Bob Rugurika, mu gihe abarundi isinzi bari bifatanije nawe ku byapa byavuga biti twese turi ba Bob Rugurika. Izindi nkuru zidushikira zivuga ko kuva ubwo Bob Rugurika yaciye aba umwizigirwa wa systeme, ku buryo ari mu banyamakuru bahabwa amakuru y'ibanga iyo hari imikenyuro systeme ishaka gukora. Ayo makuru amaze kuja ahabona, barayamaze ngo utazi Uburundi aburundwamwo n'utazi politiki y'abarundi azoyigwamo.
benshi baravuga ko ibyo Bob Rugurika atangaza byose aba yabihawe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, benshi bakahavaho bemeza ko nyine n'ibyatangaje ku rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza rwose abifisiye ubuhamya kandi ko abizi neza kuko ababimuhaye bari muri systeme kandi ababimuhaye ni abakunda igihugu ntago ari abanzi b'igihugu. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bakwiye kujya bumviriza ibyo Bob Rugurika yatangaje kuko biba birimo ukuri kwinshi, kuko abikura mu bagize CNDD-FDD kandi bashaka ko igihugu gikira, mu gihe hari akandi karwi kamaze igihe gapfukamye mu nda Abarundi bashaka ko igihugu kitakigera gitera imbere kugira ngo kabone uburyo kikagumya kwiba igihugu. Twari twababwiye ko muri CNDD-FDD umuriro uriko uraka umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ibara rishobora kumugwira, kuko abajenerali nka bose bamaze kumukuraho amaboko, baravuga ko bagomba kumwikuraho kugira ngo batabare igihugu, kuko ibintu ariko aravuga rwose birateye isoni kandi birababaje kandi ni ibintu biriko biramaramaza abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD, cyane cyane abajenerali bavuga ko ikosa bakoze ryo kumushyira hejuru rwose n'ubu bakibyicuza, aho abajenerali nka bose bicuza ko baba barashyize Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, bakavuga ko ikintu cyonyine bashobora gukora ari uko bamukuraho kugira ngo batabare Uburundi n'Abarundi, kuko aho ibintu bigeze birateye ubwoba kandi birababaje. Hari amakuru adushikira avuga ko umwanya n'umwanya ibintu bishobora gukomera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari amakuru tukiri ko turatohoza neza, nituza kumenya bishasha mukaza kubikurikira kuri no mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV, idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.